Nasubiye kubaramutse no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze none meyagezweho ko ariko aravugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Murazi ko tubashikiriza amakuru atandukanye yavuzwe mu bimenyesha amakuru bitandukanye, amakuru aba ariko arava mu masoko yacu ndetse n'ibindi vyose babiriko biragaruka ko tukabibashikiriza. Nimba taravyo kuri subscribe rero canke sabone bazofyonde ko kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro urajura mu bambere bashikirwa navyo. Ariko tukaza kugaruka kuri no nkuru ibabaje cane, ni inkuru ibabaje turi buze kubabwira y'umukozi wo muri Regideso azwi ku izina rya Uwimana Edi Bertrand atabaza ndetse n'ibibazo bikomeye cane yagize inyuma yaho akorotse ariko arashira umuyaga nkuba mu nzu. Turaza kubigaruka ko inkuru ye irababaje cane, ntize kugucika uzi kuyikurikira uyumvirize ndetse niba hari ico woterera ufashe uyo muntu byo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Hari n'ayandi makuru ariko aravurwa cane ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarihagiye amatongo atagira uko angana hirya no mu gihugu c'u Burundi. Ishirahamwe rikomo bo bavuga ko ngivyo bidafise aho bihuriye n'amabanga ajejwe nk'umukuru w'igihugu, kandi ngo ivyo ngivyo biraboneka ko harimwo gusahura igihugu. Turaza kumviriza ico mwishirahamwe Orikomu bamenyesha kuri ivyo bintu biriko biragarukwa ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibindi vyose biriko biravurwa hirya no vyatangajwe n'imenyesha amakuru bitandukanye, amakuru aba ariko aragarukwa ko yose murazi ko tugenda tuyabashikiriza kugira ngo mumenye ibiba bigenda bibera ijya nino. Mbere yuko rero tubandanya n'ayandi makuru, ngira tubanze tugaruke kuri no nkuru. Ino nkuru irababaje cane, nawe we uhejeje kuyumviriza urumva kuntu ari inkuru iteye agahinda, kaniba hari ico woterera nawe ushobora kugira ico ukoze. Akaba ari inkuru rero twashimye kubageza ko kugira namwebwe mugire ico mufashije. Nanabikubwiye ko hari umukozi wo muri Regideso Burundi azwi ku izina rya Uwimana Edi Bertrand. Uyo akaba aherutse kumenyeshwa ko azoriha amadolari angana n'ibihumbi 23,600 y'amadolari y'amanyamerika, no kuvuga ayarenga imiliyoni 90 mu mafaranga y'amarundi, kugira ngo azoshobore kwivuza akire mu bitaro biri i Nairobi muri Kenya. Aho ibitaro vyitwa Aga Khan University Hospital. Umugongo wiwe rero akaba ari wo wangiritse cane, umugongo wiwe rero akaba yarangiritse umugongo colonne vertebrale. Akaba rero aheruka kumenyeshwa ko azoriha ibihumbi 23 n'amafaranga 600 vy'amadolari y'amanyamerika, arenga imiliyoni 90 mu mafaranga y'amarundi, kugira azoshobore kwivuza akire mu bitaro biri i Nairobi Kenya, Aga Khan University Hospital. Umugongo wiwe wavunitse akorowe n'umuyaga nkuba igihe yari yuriye ku ipoto ndende, ariko arawukora aho umuriro winjizwa ataraheza, ari naryo sanganya rero ryatumye akoroka nk'uko abimenyesha. Edi Bertrand akaba avuga kandi ko yashibuwe n'umuyaga nkuba aho yari yuriye akora amatara kuri depari ya Uvira uza mu Gatumba, hatwagwa muri komine Mutimbuzi n'intara ya Bujumbura. Hakaba hari kwigenekerezo ya 16 z'ukwezi kw'icumi umwaka 2021. Edi Bertrand akaba bandanya avuga ko kuva avunitse umugongo wiwe ku bitaro bikomakomeye vyo mu Burundi ko yabiciyemwo, aho twavuga nko mu bitaro vya Kira Hospital ndetse no mu bitaro vya CMSK ndetse n'ahandi, ariko ngo iherezo yagiriwe transfer yo kuja kwivuza mu yandi makungu. Umuryango wa Edi Bertrand ukaba umenyesha ko umwana wabo agikorwa n'umuyaga nkuba ko ishirahamwe Regideso yari ryashikirije ko rizofasha mu bijanye n'uburyo bwo kuvuza Edi Bertrand, ngo ariko gushika ubu nta nyishu iraboneka, ngo kandi akabona ko amahera yasabwe kugira ngo azovurirwe hanze ko mu muryango utayaronka. N'agahinda kenshi Uwimana Edi Bertrand akaba asaba abagira neza kumushika ko no wese afise umutima wo gufasha umuryango wiwe, ugasaba leta kugira ico ifashije kugira ubuzima bw'uwo mwana burokoke, ugasaba kandi n'amashirahamwe atandukanye akorera mu Burundi gufasha kugira ronke uburyo bwo kwivuza kugira akire. Uwogira rero ico aterereye rumikashi ya Edi Bertrand ikaba ari 688 761 209.
ikaba kandi ari nayo nimero akoresha kwitaba, akaba asanzwe aba kwibarabara gicenda Mirango ya mbere zone Kamenge riri mu gisagara ca Bujumbura, aho sanzwe agwariye muhiri wabo mu kurindira ko haboneka amahera yo kumujana kwivuriza hanze. Wo kumva ino nkuru nico yoterera akaba iyo bagize neza cane kugira uyo Edi Bertrand Uwimana afashwe, akaba ari inkuru twagira tubanze tubashikirize na mwebwe mve ko hari uwogira ico aterereye nk'abanywanyi bacu, kandi murazi ko gufashanya ari vyo biza imbere. Nari nababwiye mu nango zano makuru ko tuza kubashikiriza ivyo Oricom ivuga ku kuba ngo umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yarihagiye amatungo atagira uko angana nga mu gihugu c'u Burundi. Banza ukurikire Oricom ivyo itangaza. Ni mu nkuru dukesha abagenzi bacu kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Kubona umukuru w'igihugu yihagira amatongo manini mu bice bitandukanye by'igihugu bihonyanga amategeko y'igihugu, bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rirwanya ibiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta Oricom mu majambo avunaguye. Kubwiwe ngo ivyo bikorwa n'abategetsi bo hejuru mu gihugu ngo ni navyo vyatumye batifuza kwerekana amatungo bafise imbere y'amategeko. Kurikira Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom. Oricom riravye ingingo y'101 yo mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi, karaba kandi itegeko rigenga uburusho hamwe no kudafatikanya akazi k'umuntu ajejwe amabanga ya leta, ico twita regime des incompatibilités. Biragaragara neza yuko uhereye ku mukuru w'igihugu ukaja kucegera ciwe umushikiranganji wa mbere, abagize inama shikiranganji, abo bose mu bisanzwe uravye iryo tegeko mejeje kuvuga rirerekana neza yuko ata muntu numwe mbere n'abatambukanyi babo n'abana babo afise uburenganzira bwo kuza kugira ibindi bintu bakora bitajanye n'ayo mabanga bashinzwe. Nibaza ko ari ikibazo kirekire cyane twiyumvira yuko umuntu akwiye gukora aravye nk'ubu dufate kubiraba amatongo arimwamo ibi biterwa twabonye, mbega n'amatongo aronkwa gute, aboneka gute. Rero twiyumvira neza yuko byose bigomba ubwa mbere guhuzwa n'amategeko, umuntu akaraba ko mu by'ukuri biri mu mategeko cyangwa bitari mu mategeko. Tugerageje kuraba amategeko tukaba n'ico avuga, biragaragara neza yuko mu ngingo y'101 hamwe n'iri tegeko mejeje kubabwira rica riha uburusho budasanzwe abari muri leta n'umukuru w'igihugu arimwo, tubona yuko iri tegeko rihonyangwa, kuko amahegitari 200 murumva neza yuko atari ikintu gisanzwe. Ivyo rero mbere noca ndabijanisha n'ibi usanga abantu bo muri leta canke abandi bitwa ko bakora muri leta usanga ari abadandaza kandi amategeko atavyemera, ahubwo tuma twibaza neza yuko ari nayo mvo ituma badashaka kwerekana ubutunzi bafise, kubera babona yuko hari ivyo bagira bidaciye mu mategeko, babona ko vyo bagora gusigura ejo bashobora kubibaza. Uwo yari Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinze kurwanya ibiturire hamwe n'abanyonora amatungo ya leta. Hanyuma uyo mugabo mubona yafatiwe aho nyine mu Gitaza mu Kigwati, abazi kwibarabara rya mbere ryo kwa Buryohe, abazi kwa Buryohe ibarabara rya mbere, nukuvuga uvuye ku rusengero rwa Ejebu uca umanuka uraba ibarabara rya mbere aho bita kwa Porenari, aho bita kwa nyina wa Mubikira. Nukuvuga rero ijya mihana yo haruguru y'ibombo, nukuvuga ukiva ku rusengero rwa Ejebu muri ijya mihana rero niho yarasanzwe aba, kandi ni naho yafatiwe mihana y'ababanyi. Yafashwe gute rero? Hari isaha 8 z'ijoro niho bakumva mu cyumba umugore n'umugabo barumva ikintu gitibutse, gica kinyaruka kumva umugore asatora telefone aramureka, abona n'umuntu. Ibyo kuvuga ngo yariko rakinda hanze canke yariko ragira nti oya, yinziye
hama bene urugo rero baca baratabaza, umuntu ari gusa baca baramufata baratabaza. Ni ukuvuga ko uyo mugabo ntibigeze babona ahantu yaciye, ntibigeze babona idirisa yamenye, ntibigeze babona ibati yoba yasinguye umusumari iti ace mu myanya y'amabati n'ibiti yinzire, ntibigeze babona ahantu na hamwe yamenye. Mugabo bagize uku mu cumba umuntu. Muri make rero ntituzi ko yari agiye kurongora umugore w'uyo mugabo, ntituzi ko ico yari agiye gukora ntiturakimenya. Ubu ari mu minwe y'igipolisi, kandi na n'iyi saha uwo kwiyumvira ko ari kinyoma, uwo bari mu gitaza agende n'ubu mugasho ngo ari gusa uko nyene mwabonye ayo mafoto, n'iyi saha n'ubu munota ari gusa ntiyambaye. Rero iki ntimpava mvuga ngo ni ikinyoma, ngo ni iki oya, ni ukuri kuzuye. Yafatiwe mu cumba akorotse ava hejuru ku mabati, ariko ntibigeze babona aho yatoboye ibati, ntibigeze babona umusumari woba waduze ngo ace mu myanya y'ibati n'ibiti, ntibigeze babona idirisa ryuguruye rimenye canke umuryango. Umva ari ibintu biruko, dusigaye kumva mu bajejwe intwaro ingene yisigura ico yari agiye gukora n'ico yari agamije. Nuko bantu b'Imana, nivyo isi igeze ahatemba no gusenga cane.